ntahe ya mbere hari ikintu nibagiye gushira ko novuga ko caranze ubuzima bw'iwacu niheza kwakirwa nk'umusaseredoti nararungitswe mu paruwase ya Kaganza mu komini ico gitwa Vyanda rero fise iminsi 186 naragize isanganya rya moto ndavunika ukuguru kurahindukira batigira bamakanya mu nduhuke arabashaka isakaramo y'ikigongwe baza ntaje kusuhuza mugabo bakase isakaramo y'ikigongwe kandi n'imisa rimwe na rimwe naragenda n'amabeki abiri zankono umuntu yishimye bya biti umuntu yishimikiriza nkaja kuri utari nganashaka kumanuka hasi gire ngo nk'umukama sangize nk'umukama baje nkuka ya misa ubwo rero birimwe bya bintu byaguye bikuza ryabanga ryanje kandi mu mara rihimbariwe ingene abasore twabana atigeze babona nk'umuntu agenda no mukengurukira cyane umuvyeyi wanje sigaranye nundi natakiri kumwe nakengurukira n'umuryango munini cyane wagutse w'amaraso yiwanje ko barabaye hafi yanje barandanye mu seminare baranguriye ikirato baranguriye gashati babaye hafi mu buryo bwose nakengurukira mu abaganga benshi barokoye ubuzima bwanjye nakengurukira n'umutima wanje wose abakristo twamaranye imyaka 4 muri paruwase ya Makamba n'abasaduti bose twagiye turabana abo twabanye mu maseminare atandukanye bose ndabakengurukira we ntibagira rero muravyumva naho no munsi mbarizo niho nayi gutangura mwaye kanareze bazi ko ndabakunda kandi nase umutima ndabakengurukiye cyane n'umutima wanje wose bakunzi batsi ya Vibe TV teka ryawe teka ryanje teka ryacu ukwemera kubyara ubuzima turamukije cyane kandi mwese amuherereye twifuza ko Imana ngo bane namwe hari imisi mikeyi dushize ko igice ca mbere c'intahe y'umusaseredoti Patiri Stephen Barakaza kandi tukabemerera ko tuzoshobora tugashira ko n'ikindi gice kigira kabiri rero hariho kumbure abatari barazi igice cyacu ca mbere cyo tubatumira mugende mu kiyondere ku rugo rwacu rwa Asia kugira ngo muce mutahura neza Patiri Stephen wariwe turiko turaganira muri iki gice ca kabiri ariko kandi Patiri dusabe tumushimiye cyane kugumana natwe kugira ngo dufashe gushikana inkuru nziza kure no kuri no buhinga nyene ngukana mume rero tugusabe kandi usubire mutondore neza je ndikona ko resume abari kwa dukurikirana no musumura atari babonye igice ca mbere bakume yego ndakuramukije abakunzi ba Asia iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima jambo ryiza cyane kwemera kubyara ubuzima uwo mutima mwanda yamurikiye agatoresho civugo mukaba bandanya muhezagira koko kwemera kurabyara ubuzima turi bazima kuko hari ico twemera handi ho umuntu acagenda agaragara gutya ata buzima afise kubera koko atakwemera afise mukama nabahezagire rero amen bivuga byama bigo mugabo reka mvuge muri maki n'umusaseredoti uko babivuze nitwa Patiri Arakaza Steve ndabira ubutumwa muri diocese ya Bururi muri paruwase yitwa Nyange hariya mu ntara no munsi n'Iburunga mugabo yari Makamba mu paruwase yitwa Nyange ariko atwimye kandi gakomeye ni Patiri mukuru wo muri paruwase yego ndakunda gucokoza aho tubana n'abakristo bose ni nganye kwerura sinzi ko namba ndavyita ndabiva gucyonye mu mbabari nuko umusaseredoti kuba Patiri mukuru no kutaba Patiri mukuru jewe gihambaye wanje ni kuba umusaseredoti ngabo umungere nabo bafashanye imishi babonye ko basabye kandi abona ko bibereye ko mba umwe mu basuku iyo paruwasi mu bitaba Patiri mukuru yego ndakuvuga Patiri mukuru ni yeze kaboreka ko muduteye iryo teka reka tuje turaryakira cyane cyane ko turondera ko mukame weza akamenyekana muri byose murakoze cyane n'iteka Imana yaguteye Pati kandi ko tubimenya n'abatwerekana bakabimenya ni ukugira ngo bagusabire cyane twondaye tugusabira kugira ngo nkuko bivuze Patiri mukuru Yezu azogushoboze nawe kuba guca mu makanda yiwe yego rero abatari baraje intahe ya mbere yari intahe ivuga ingene uno munsi Patiri Stephen Barakaza tubona nyakubahwa Patiri mukuru wa paruwasi ya Nyange
aho yavuye ari urwaruka nka twebwe twese adakunda cyane ibyo gusenga, ariko mu nyuma mukama akamuhamagara akamucakira yari Sawuli, uno munsi akaba ari patiri mukuru. Rero intahe ya mbere twayisonzerereye ku kungene yahavuye agacakamira iryo banga akaribamwo, n'uno munsi akinezererewe. Rero patiri Steve yaratubwiye ushima rero iryo banga rikaze, yibuka ku munsi imisi agezeko. Yari yatubwiye ko ageze ku misi 2170. Rero bisigura ngo iryo banga rizirikana cane, none gapati ego urabaye patiri. Rero kuba patiri iki mugabo kuguma muri iryo banga nico gikomeye, umuntu arinezerererwa arizirikana ku munsi. None gapati nibiki bigutuma, nibiki bigufasha, kuko sinibaza ko byoroshe ko umuntu ibanga uko yatanguye nezererewe ariko abona yenezerewe mu minsi iki. Ni iki gapati bigufasha kugira ngo ugume uvyibuka, wibuka umunsi ku munsi, wumva ko unezererewe kandi ugume uno munsi patiri avyemera, ko ndazi ko hariho aho mushobora kuba mwatanguye uno munsi batakinonokewe nk'uko batanga. Ndasubiye kubaramutsa amahoro ya Kristo mwese muri kumva dukurikirana, kandi naje reka ndabasabe mugire sabone namwe yebwe, kuko rimwe na rimwe hari igihe tuvyibagira, umuntu akaraba gusa ikiganiro mugabo akagira gutonda ajya munsi. Muhafite rero kugira ngo muzobe mukurikirana ibiganiro, kandi nabo nyene babone tubatere intege ko ariko bakora umurimo w'Imana, tubananye natwe dushikana kure ijambo ry'Imana mu kubananye tubafasha. Murakoze cyane pati. Kiretse ugambira patiri mukuru, mwavuze icyo babwiye. Yego, murakoze cyane. Rero ni mu buzima bwose, kuba umusaseredoti, kuwiheba Imana no kuba umukristo, kuba wubatse, yego nogira ni bwa mbere no kumenya uwo muhamagaro wacu, ukawusabira. Icyo cya mbere nogira ni iryo banga, ukawusabira, ariko kandi kwama wibuka rwa rukundo rwa mbere. Ndakunda kubibwira abantu cyane cyane abariko basaba impanuro abiheba Imana, rwa rukundo rwa mbere umukama yashira muri yo, rya jambo mwavugana mwaganira, ka kantu nyene ubakira ko atawundi muntu akazi, wa mwanya wo gusenga bwa mbere igisabisho nico kitwubaka, hanyuma buke buke ugaca urangura n'ubutumwa rero uko usanzwe ubuhamagariye. Umusaseredoti atanga ubutumwa bwinshi, rero iyo mu butumwa biraryoshe. Yego. Aha, umwanya wo gusenga patiri nico cishimikizo kimutuma atigera adebukirwa, kuko umukama asa kumuhagurukiriza mu gisabisho. Rero n'abandi bose mu mwese mwibanga rimwo rya bikubera Imana, ryo y'ubusaseredoti, ryo kubaka Kristo, twibuke aho tuyagira n'Imana mu gisabisho. Mbega ntitwadebukiwe, mbega ntitwarashije gatoyi, mwese basura haguruka. Patiri arakoze cyane kutwibutsa. Rero patiri Steve arakaza, igituma nari nifuza nuko atubwira ko ari patiri mukuru. Mu byo tuza kuganira, iryo banga yatorewe yashinzwe n'umwepiskopi ririmo cyane. Ndakunda kubona kenshi iyo ndaje nko ku masitatu yiwe, harakunda atumira cyane, batumira cyane muri paruwase asanzwe abereye umuvyeyi, amahwaniro y'urwaruka kenshi cyane ndakunda kubibona, ukabona ko bari muri ambiance baryohewe, murazi babwire kudakuryoherwa ko ntazi Imana gutamba gutarika. Rero jewe ico kibazo nanakigize ndavuga ati kumbure nije kuguza canke byukuri nivyo muri yo paruwase barashimikira cyane gushigikira urwaruka, hama nivyo aba ari byo, ni kubera iki bashigikira cyane urwaruka? Mbabarire kuvuze iminsi maze n'umusaseredoti, mu ntahe ya mbere hari ikintu nibagiye gushira ko novuga ko caranze ubuzima bwacu. Niheza kwatigwa nk'umusaseredoti, nararungitswe mu paruwase ya Kaganza mu komini ico gitwa Vyanda. Rero fise iminsi 186 naragize isanganya rya moto, ndavunika ukuguru kurahindukira, hanyuma ndagenda barambaga banshiramo n'icuma. Ego nico catumye nimukira no muri paruwase ya Makamba, kuko hariyo irerero ry'abagendana ubumuga, bagenda kumufasha kungorora kugira ngo ushobore gutambuka. Ubundi namaze amezi ashika kuri 5 bisa amabeki abiri. Ego ico wari wavuze cy'umusaseredoti rero narashimye cyane
ingene umuntu akunda ibanga ingene batigira mumbabariye nkoresheje iyo jambo batigira bampa akanya ngo nduhuke abashaka isakarame y'ikigongwe baza ntaje kunsuhuza mugabo bakasaba isakarame y'ikigongwe kandi n'imisa rimwe na rimwe naragenda n'amabeki abiri zankona umuntu yishimye bya biti umuntu yishimikiriza nkaja kuri utari nganashobora kumanuka hasi ngire ngo nk'umukama sangize nk'umukama baje mwuka ya misa ubu rero birimo bya bintu byaguye bikuza ryabanga ryanje kandi mu mara rihimbariwe ingene abasore twabana batigeze babona nk'umuntu agendana ubumuga mugabo banyubahura kunonka mu butumwa nubwo nari meze gutyo ngo nari naracibagiye kuvuga cyari mu byagiye mu buzima bw'abandi bw'ubusaseredoti ingene uko bemeze kose umuntu nta cyaheba canke yicare gutyo nico rero ico mwari muvuze rero kijanye n'ubutumwa bwaruka turagwaruka bwa mbere niko kazoza ka ekleziya umuntu atabibona yoca araba mu biharuro by'abakristo dufise usanga urwaruka ari rwinshi gusumba tweho turi no mu paruwase iri ku mupaka Tanzania aho bakuze bagenda kurondera ubuzima nk'uko tubibona mu gihugu cacu atari bakera bagenda mu rurimi bavuga ngo gupagasa kuja kurondera umukate w'abana urwaruka utabibutse rero ngo batunganiriza ubutumwa ushime inguvu ekleziya novuga nti buke yoheza katugora muri kazoza ingene abantu umuntu yagara kwiyumvira kandi bamaze kuba nka ca giti ngo ngorora mu mvune nico gituma rero rimwe na rimwe mbere na kenshi ubutumwa bwaruka tuza tukabashigikira nubwo uno munsi bitoroshe cyane gushigikira ubutumwa bwaruka ababikora ndabateye intege kandi mukurira abahasaba mu gisha muhezagira yego Patiri kenshi iyo turiko turaraba muri ekleziya na je mfatiye muri paruwasi isanzwe ndimwo imibano y'Ukristo niyo usanga umenga ni nk'ishimikiro y'ubuzima bwa paruwasi none Gapati namwe aho muherereye niko bimeze imibano mugerageza kwiherekeza gute kugira ngo ubuzima bwa paruwasi bube buzima koko yego murakoze cyane yego je ubwo butumwa ariko uravuga bwo Patiri mukuru ndamazemwo nk'izi mwaka itariki 29 za kuno kwezi nkwije umwaka bananiwe ubutumwa mba ni mu minsi mikeya nkwije umwaka umusaseredoti nari nakoreye mu ngata yari yagize we nkiragize imibano y'Ukristo kujya mu yizi we yagize imivukano mu Kirundi mu Gifaransa twitwa amafraternité imivukano ni ingo 10 zegeranye cyane mugabo zihurira no mu mibano y'Ukristo usanga igizwe n'ingo nka 30 canke zirenga mugabo iyo mivukano ihari kugira ngo abo 10 babana begeranye bashobore kumenyana cyane kuko n'imibano y'Ukristo twasanze usanga ari benshi cyane hamwe batamenyana rwose cyangwa bagatinyana mugabo imivukano nayo iratuma bwa mbere baba hamwe nk'umuryango nkaya ya Kiliziya yo haziko abiyumvira ubutumwa bw'Imana y'Ukristo abungere bacu dushimira cyane umutima mwanda yaciyeko kugira ngo Kiliziya ibandanye nogira ni itera imbere kandi umwe wese yumva ko ahamagarira ubutumwa muri Kiliziya atamuroreza arimo hari usoma ijambo ry'Imana hari abakura mu isengero hari abafasha urwaruka kubategura kugira ngo baronke amasakamenti atandukanye hari abaza kutubwira ko hariho abavyeyi bacu bakuza batabona amatamaakazi bidagikunda kuba baronka amasakaramentu ivyo byose biba muri mibano y'Ukristo birangurwa muri mibano y'Ukristo ubuzima rero nogira ni imibano y'Ukristo turabukora mbere twese imibano y'Ukristo gusa ni n'imivukano niyo dushira imbere cyane bukebuke ubutumwa bukabandanya gutyo rero yego murakoze cyane cishimbiye n'iciteka nicimvure gikuza ko ndumva ko mwebwe muri paruwasi muherereyemo imibano y'Ukristo irakomera kuko imivukano yabanje gukomera niba umubano y'Ukristo ugizwe n'imivukano 6 birumvikana ko babandi 10 babana hafi uwedebuke bakamumenya uwagize ikibazo bakamushigikira hamwe atari asigaye inyuma nkuko uvuze mu mubano hari ushobora kunyigiza inyuma wundi kora usanga ari benshi gatoya mugabo kumenyana kubana hafi gukundana bigatuma iyo mibano ikomera Imana ihezaga cyane rero abo batumwa izira ashaka kugira ngo twebwe
intama z'umukama tubandanye turonka ivyo dukeneye ihereye ku bari hejuru cane gushika no kuri abo bakoropa bavuze badufasha ngo tubandanye tumererwa neza. Ego hariho inyigisho ndabifatiye kuri ico onye mutumenyesheje turi mu gikira cyane urwaruka ari nkuko mubivuze jema awase iri ku mupaka ntiyoroshe kubera uja n'uruza ngo bagenda abandi bagaruka bazana indi mico bazana iki uroho isi yaratambutse igeze kure. Rero inyigisho papa hariho gushikiriza inyigisho yise magnifique humanité aho bimwe mu byo yashikirije harimwo no kuvuga cane kuri ubu bwenge mpimano ariyo intelligence artificielle avuga ingene buke buke ibikigomba gusubirira abantu ubwenge bw'abantu mbere anasaba n'abasaseredoti bo bishobora ko bogerageza mbere kumburengera asa n'ubyoneza sinzi kuko nobivuga kuyikoresha mu gutegura mbere ko kuri iyo intelligence artificielle isigaye yorosha ibintu rwose iradufasha hari ibyo idufasha mu rwego rwo kumva ko umuvyeyi wacu yatubwiye ati yamara muragaba none gapati namwe ico cinze gucunga gute bwa mbere hama kugerageza gute gufasha abakristu bose canke urwaruka aho uherereye muri iyi si iyo intelligence artificielle isigaye igomba kuza gusubirira ibyo umuntu byose yakora isubire n'ubwenge bw'umuntu bwiyumvira. Murakoze cyane kugaruka ku nyigisho y'umuvyeyi wacu papa. Yego jewe nogira ni nk'umusaseredoti bwa mbere inyigisho y'umuvyeyi wacu papa tuyironse umuntu arayisoma kandi akagerageza no kwikwiragiza no kwibwira abandi tukayisabikaniza n'abandi. Ego nk'umusaseredoti bwa mbere ariko naje murumva ko muri ivyo ubwenge bushasha by'ama informatike n'ibindi nivyo nasanzwe naragize kandi nguma ndabikurikirana nubwo by'upatiri bica biza kundi. Ego umuntu agiye kuraba rero ubwo bwenge bakoze reka nabwite gutyo nyene nivyo hariho ibyo bifasha mugabo ibintu bishasha misi yose bifise kugenda buke buke umuntu akabanza agashishoza akabona ico biriko birakora. Rero umuntu agiye gusoma neza iyo nyigisho mu byo wacu papa bwa mbere mbigire bamwe abatari bake hari abamufashe nk'ukumenga n'umuntu atabona aho isi igeze agwanya amajambere cyane cyane ko n'ico kintu musanzwe muri Ecclesia mukitubwira ko tutagomba kujana n'ibihe. Bwa mbere sindababwiye ko ari uko kuko ibi vyuma tuko turakoresha nyene umuhinga bugezweho bwa none kugira ngo ijambo ry'Imana rishike kure. Ico rero atugabisha ko nk'umuvyeyi wacu papa no kuraba neza ingene tubikoresha. Ntiyatubwira ngo tubikoresha kuraba neza ingene tubikoresha kuko umuntu agiye kuraba neza nta muntu aciyumvira nta muntu agisoma igitabo mbere nogira nti hari akantu nkunda kubwira abantu co koza mugende murabe itelefone inimero z'itelefone umuntu azi ku mutwe nizajyana twese ubu tubiraba ubwo nyene telefone tugenda kuraba aho wanditse amazina y'abantu kugira ngo byorohe no munsi yo nirinda kubiraba uranabwira niyo telefone yawe uti telefonera naka ubwo nyene igashimwe telefona uko akora n'ibindi bintu. Yego ubuzima buroroshe mugabo no kuraba neza yuko ubwo buzima nyene tworosha cyane utoheza ngo bisubirire umuntu uko nico atubwira mu byo bacu papa raba neza ko ubwo bwenge bakoze utari kora dusubirira buke buke umuntu kuburyo aho abantu batatu baciyumvira ata muntu umwe agomba gukoresha ingufu kugira ngo akore kino kintu byose umenga byokorwa n'ubwo bwenge nyene intelligence artificielle nk'uko yabitubwiye. Rero nogira nti jewe ubwa mbere nararyakiriye iryo jambo iyo nyigisho nifasha nk'umusaseredoti ariko mugabo ukiye buke nkatanga kuyibwira no gwaruka nubwo ego iwacu mu Burundi bitarashika cyane mugabo ukiye buke biriko biraza. Ni byiza rero ko nogira nti mukama dufashije hakiri kare kuduha iyo nyigisho mu gihe ciza kugira ngo tuzitire tutaronde bitarashika kure. Yego Patiri arakoze cyane turumva ko iyo intelligence artificielle turavye nabi izo dukora kiteka kuko umuntu ataciyumvira ko ari ubwenge butiyumvira ni kujya kwisuka itarima icisha kingese. Rero iyo niyo twasigara turi abantu tudakoresha ubwenge bwacu ubwenge buzokwitanga
hanyuma dusange rya teka Imana yaturemaye yo kushakashaka yo guca ubwenge kurondera kugira iki turiko turayisubiza inyuma rero bavukanye iyi nyigisho umuvyeyi wacu papa yatanze kumbure hariho benshi bamwe tutari bwanayumve natwe tugira iyacu mwese yisuzume afatiye kuri uko kuntu twosanga turiko turasubiza inyuma teka Imana yaturemaye. Tugenda rero tugana ku musozo, Patiri Steve arakaza umupatiri akunda umupira akunda inkino. Hari ibintu tugeze kugira icyo gihe dukora seminari nkuru y'Igitega aho twaganiriye n'abasasedoti nabo nyene bari bakunda inkino ariko byari binahimbaye abasasedoti bariko barakina inkino ko nabo n'abantu barakunda n'ibyo twese tubona. Ariko rero ikibazo Patiri twe twaganiriye n'abandi basasedoti kubera nawe ushobora kuba ufise ukundi ukibona. Jewe ndavye umurindi umupira ubuza amahoro abantu, ndavye umurindi umupira abantu bawukunda bakawutangarira bakawusha mugira novuga ngo n'uburyo budasanzwe umupira n'ikigirwamana pe. Ati rero ivyo ntizibaza kwiki. Yego tugira amahoro ya Kristo naganze Kristo arabivuze neza. Umupira ari igihe uba ikigirwamana, si n'umupira gusa, nawe usoma igitabo. Hari abantu bakunda gusoma ibitabo ugasanga ntaronka n'umwanya wo gufungura. Hari abantu bakunda kuraba amareresi ari amafilme. Hari abantu bakunda byinshi nogira ni biri mu bituma umuntu biri mu myidagaduro ndabifate gutyo. Ari umupira ari ikintu cyose mbere nogira no gusenga gutyo no gusenga. Hariho umuntu asenga cyane ugasanga yabigize ikigwamana kuko ntagikora imirimo n'imwe yumva byose ko adasenze. Uko umuntu ashiramo nogira ni muri ibintu ukabishyiramo umutima wose hamwe mu mbabarire nkoresheje mu Gifaransa hamwe hatarimo registre milier biraba nabi usanga babaye ikigwamana rero. Yego je agapira no kurinda n'agakunda kandi n'umuntu ashaka ko nubwo mfise muri jewe ivyuma ngenda n'ivyuma n'amaburo mu kuguru hari ivyo ari imikino imwe nkunda. Rero bwa mbere mbanye ndabatumye kwinonora imitsi. Yego kwinonora imitsi biri mu bituma umubiri w'umuntu ugira amagara meza, si bibi mugabo akabamo nyene iyo juste milieu umuntu agashiramo akarero gakeyi n'ifire nkeyi y'abara. Yego ubundi rero cy'umupira no kuri sinogera ngo ikigwamana mu minsi yahera kuri bimwe nariko navuga mu kiganiro ca mbere byarantwara umwanya munini cyane umupira warimwo harimwo n'ivyo yababwiye umenyesha amakuru kuko azindi mutoya by'imiziki n'ibindi ibyo byose byari birimwo. Mugabo nogira ni uno munsi ndabibona ko sanzwe nkunda umupira w'amaguru nkashikira mu bitwara ya Real Madrid abakunzi babo cyane cyane aba Barcelona mwumva ko tutamuza cyane turabijamo nk'umwidagaduro nko kuryoherwa nko gutwenza bidutera akanyamuneza ntidufatana amashati. Cyane cyane no munsi nogira nti umupira ugiye kubiraba sinzi kera ko ariko byari bimeze mugandi siko byari bimeze. Baragiye barakuramwo akanovera k'umupira hariho ibyo ugaruka rurimwo kandi n'abatari bake n'abakuze ibi babita byo kuja gutigira abantu ibyo kubetinga. Ibyo rero nivyo bica bigaruka kugira higwamana abantu aho umuntu atacicara ngo akore afata n'udufaranga tw'umuryango canke n'ibindi byose agenda kudushira muri ubwo bumari bw'umupira. Aho rero nukuri ico genda ikigwamana kandi je nibaza ko ta mukristo kandi ni nabibi baratubuza kuja mu ivyo bintu by'akamazi. Rero abantu dukunda umupira uje mubwira ngo mukamani nahaze bwa mbere twanaye turyohe ariko ntitubigira ikigwamana. Ari football ndiko navuga mu televiziyo ndakunda Real Madrid hama basket rero cyane ngaho bacu mu Burundi ndakunda umugwi w'urunani. Hari abantu turamuhuza cyane ndabona abatari bake bakunda Dinamo n'ibindi ibyo byose nguma ndabikunda kandi kumwe nari imeze ntaraba parti n'undi parti nguma ndabashigikira nguma ndabakunda mugabo byose ndabigira bigakuza umuvukano bigakuza ubwo bunywanyi n'abandi hanyuma kandi abo duhuriramwo urababwiye iryo jambo ry'Imana kandi bakuramutsa nk'umusaseredoti. Ego no
none gapati uragerageza kubinywesha byose ntagire icononekana cyane cyane ko tuzi yuko umupira ufise amasaha yawo mbega ayo masaha bihuriranye ufise ubundi butumwa ntungabana oya ntizomuhungabanya kuko nagiye umwe wese n'umurimo wiwe hariho abakina kuko asanzwe ari ubuzima bwabo tubwe natwe tubashigikira tukabarorera natwe turafise ubuzima bwacu harimo n'ubwo butumwa rero je ntibumuhungabanya mfise inkuka ya misa ndagenda nkayihereza hageze ko nuko nduhuka ndagenda nkaruhuka mugabo ntibibuza ko ako kantu umuntu akunda kaguma kaza nk'ikintu umuntu akunda kagifatira umwanya cyane cyane nko niyo minsi dufise imipira ikirabera mu bihugu vya Amerika no kuri turaguye nta kundi imipira ya saa nk'indwi z'ijoro biracari mu ntango kuko abantu tudakunda cane imigwi mwimwe nta wundi buri yabwo ari buriyo ndababwije kuri ko novyuka mu gatondo iyo saa 9 z'ijoro bwa umupira mugabo n'ababikora mukama bananya bahezagira mugabo batibagiye n'ubundi buzi murakoze cane nk'uko Patira bivuze kunonora umubiri biri mu bituma n'umutima umererwa neza raba rero wewe ingene ukunda imipira ingene ishigikira ko bitagutuma wica ibikorwa vyawe vy'ibanga mugihe bigutumye hari ico wica uhungabanya mu rugo rwawe uhungabanya mw'ibanga ryawe rero biratanguye kuba nabi umwe wese yaragerageza ko Patira yaduhamagariye kuja hagati na hagati ikintu cose ukibemwo mugabo utarinze kurenza urugero ko kurenza urugero naho vyo bari mu vyiza ko Patira yatubwiye vyamara bibi rero natwebwe kuri Axia turabakristo ariko umupira twawibagiye nico gituma rero ikiganiro gihora kiba muri iyi minsi nyene bijanye ni Coupe du Monde yitwa Special Coupe du Monde 2026 rero tugize imana tukaba tuzinanye na Patrice Stephen ku mupira turafise n'umusaseredoti turi kumwe kuri Axia nyene no mutanga y'ubusamana Patrice Nyasi Nkurunziza asanzwe gisha kiganiro jewe ndamusabiye ko uza uramushigikira mu kaje kiganiro mu gukomanta mwe mu byumva ko je kigenda rero ndakiraje no kwintahura rero agira abandi bamushigikiye umva ko Axia tugerageza kugira ngo namwe mukunda umupira mwiyumve mu gihe twe byose tubona ko Seba bivuze pour la gloire de Dieu ahubwo kandi namuramutse namukize umupatiri umusaseredoti w'umukama Patiri Nyasi hari mu bapatiri badufashije ariko nabivuze mu kiganiro ca mbere turi muri narambwira umusaseredoti yarengutse umukama Patiri Amanda nararose akaje keza nanje ko kumushigikira mu butumwa nibukaje kumutora je muri kugisha ihwaniro ry'abana bari mu Mweranda rwego rw'Uburundi w'igihugu muri Pabasi n'indi mico gihe y'amakamba ndamubwira ivyiza yadukoreye kandi abana akoreye Ekereziya nubwo mu minsi mikeyi mukama yaciye amwiyegereza ego na Patiri Nyasi rero turamukengurukira cane jewe ngenda mukengurukire nk'umusaseredoti bwa mbere ariko namukengurukire mu byadufashije igihe twarugaruka aho twamubona nk'umusaseredoti atawugaruka kuko ico gihe twabona ko ari benshi badutahura rero akadushigikira ego ndanamukenze umugwa ashigikira Arsenal nyuma y'imyaka 22 bareka ko gutega iteka umukama yareka kwibuka mu gihugu c'Ubwongereza nta mugwi n'umwe nshigikiye mugabo bari bamaze nka gatatu kose igikombe kibaca mu myanya y'intoki nari bagiye kumwandikira aka message ngo ndamukeze bananye ndamukeze uwo musaseredoti Imana imuhezagire kuko bizo kwashigikira urwaruka akarutahura natwebwe twamenyereye muri ubwo butumwa nyene ashigikira urwaruka mu butumwa bwo gushigikira ko muri sedasi zimwe no mu Kirundi mugabo ashigikirwa ko muri za kaminuza nko turamumenya aradukuza nukuri Patiri ntizori kubwira utakivyumva Imana imuhezagire kandi bikomeze mu butumwa bwawe tugana ku musozo ariko ndifuza ko tuza gusozerera mu gushimira Patiri Thomas Kanyashimire aho bose bamushimira muri iryo banga kuva mu ntango gushika no muzahageze ariko imbere yaho nk'uko twatanguye tubivuga turi mu kwezi kw'Itora kwezi kw'indwi vraiment turahimbaye dushobora kwibaza hirya no hino muri Ekereziya haba hariho umusaruro two turonka abasaseredoti two turaronka n'abandi bakora ibyo bice by'ibanze bigana iryo banga ry'ubusaseredoti rero turasubiye gukeza cane Ekereziya yacu dukeza abasaseredoti canke abafaratiri bariko baritegura mu minsi mikeyi bazoronka ibanga ry'ubudiyakoni canke ry'ubusaseredoti canke baronka ivyo bice vyose vy'ibanze
tubakeza cyane twabwira ko tubashigikira mu gisabisho dutumira cyane mwebwe bakunzi bacu kuri Axiya twibuke mu kwezi kw'indwi n'utahora byibuka avuge mwamutse marinde canke afata umwanya asengere abihebeye Imana asengere abasaserdoti kugira ngo umukama nkuko twama tubisaba aturose abasaserdoti abatumwa benshi kandi beranda baza kudusukurira kugira ngo tubandanye tumererwa neza muri Eklezia y'Imana. None kapati muri kuno kwezi nyene ni iki mwumva mwubwira baba abagishishoza bataramenya ko bazaja mu seminari, haba abaseminari bariko baritegurira iryo banga, haba abasaserdoti bagenzi banyu bamaze kuba muri iryo banga, canke mbere natwe twese abakristo? Nababwiye ko iminsi iracari mike y'ubusaserdoti ngeze ku 200 gusa, hari abageze kuri 10,000 canke binarenga. Ni ukuvuga ni umwaka wa gatanu mu kwezi kw'indwi itariki 18 nzoba ninjiye mu mwaka wa gatandatu. Mba nacari muto sinza kuronka rero ico ndibubwire abantu mugabo ko mutima mweranda abishoboza nico mpava ndababwira. Imyaka sisi uri mu rugo ariko natwe tasimiki mucira umugana umwana. Yego barubwire ngo ntibumve ko nshaje gose mw'iryo banga nk'umuntu agiye kubaha experience nini y'ubuzima bw'ubusaserdoti. Mugabo ico maze kubona si gito. Bwa mbere turi mu kwezi kw'indwi wo gushigikira imihamagaro. Kwishigikira hari ico gisabisho kandi ni ciza kandi kirakenewe gose. Mugabo hari no kwishigikiza ibindi uburyo umukama yaduhaye. Nama ntangarira cyane mu gihugu kibanye cy'u Rwanda iyo ngiyeyo nkabona ingene babikora mu mashikanwa batanga canke no mu bindi bakora, ukabona umuntu araje ari mu seminari ari mu paroisse bagatanga na umo bagatanga na PH mu barire ntitukunze kubivuga gutyo mugabo abantu bavyumvise isabuni mukuzo bijya nyene twese dukenera mu rugo. Ni vyiza ko nabegereye amaseminari abegereye amanovisiya wumva ko mu modoka iwawe ugakinga kawe ushirako iryo sabuni turakenera kumesa. Abaseminari barakenera nimba ari ubwo burengeti ikintu cyose umuntu afise akagikora kugira ngo abandi nashigikira iryo tongo kuko nogira ntingira ntibabitureresheje mugabo n'ubundi mugirwa mwiza wo kumva yuko abasaserdoti bacu barabaho kuko twabishizemwo uruhara. Bababikira abafurera bacu bariho kuko no munsi natwe Eklezia dushaka yuko ibandanya ishigikirwa. Rero bwa mbere ndabahamagariye muri no kwezi twigiye mu kwezi kw'indwi kubesha mu gisabisho ngo twama tubikora ariko kandi n'ibindi tubikora. Yego n'ibindi tubikore kuko uburyo bwahora buva mu makungu badufasha no munsi si byinshi cyane ku buryo rero umuntu atwaye n'agaceri, umuntu atwaye n'akunyu, atwaye n'uduharage kuri mukama yamuhaye abagize azanye n'itafari rindi mbere ngo ije turonka abasaserdoti turonka ababikira turonka n'abafurera benshi kandi benada ngo twama tubivuga nico. Hanyuma rero ikindi naco nobwira abari wige ba kamere kuri rwananya twumira ku mukama nkuko nabivuze ijambo nari kuba naratora ko amatwegamiye kugeza ca Yesu kamutuma tuvoma ko rya soko ry'ubwo buzima umukama turosa kuko niwe aduha byose. Kakaririmba ngo gumamo si kugumamo gusa ariko twumve ko nyene ducometse kuri iryo soko rya Yesu Kristo. Nico abihebeye Imana bababwira. Hanyuma abagana iryo banga abari mu manovisiya abafaratiri n'abandi bagana iryo banga nabo nyene kwama bibuka bwa mbere wa muhamagaro wa mbere ko niho kenshi umuntu yibagira yahuye n'ibihuhusi yahuye n'ikindi. Kwama wibuka ca gihe ca mbere mukama yaguhamagara ukaguma uvyiyibutsa ku munsi kuko urwo rukundo bwa mbere niwe butuma ubandanya nongera nti rondera ico mukama gushaka hanyuma no kwakisha akajya iyo mukama. Birashobora gushika ko abakuru bakubwira ati bandanya handi ukabyakira nk'ishaka ry'Imana. Hariyo umusaserdoti yigeze kutubwira ati muribuka wa ubuntu yakira amashitani Yesu akayaruka mu ngurube yifuza gukurikira Yesu mugabo yamubwiye
genda ubwira abandi ibyo Mukama yagukoreye. Birashobora gushika ko bakubwira ati bandanye, rero ugenda ubwira abandi ibyo Mukama yagukoreye, ukabyakira nk'ishaka ry'Imana kuko Mukama aca ku bantu kugira ngo badufashe gushikira iryo banga. Abo rero niho mbwiye, ariko kandi n'iryo torwa nyene suguma duhagarara gusa kubera Imana, turahamagarira cyane kandi iyo miryango myeranda ko tutegereza kuronka abaserukira bazima, tuza kuronka abakora mu gihugu bazima, ba musitanteri, ba chef de zone, gushika mbere ku mukuru w'igihugu bose kuko bava mu miryango. Iyo miryango nyene Imana yo nyene ivoma ku Mukama cyane cyane n'abashitse muri iryo banga, umumenyeshamakuru turi kumwe n'abandi bose, kwama mwibuka rwa rukundo rw'Umukama. Yego kuko ari cyo nkunda kubacokoza, niyo murakunda kutubaza ijambo ry'Imana twafashe amakarate mwari mudutumiramo kuza ku bugeni bwanyu mwandika ijambo ry'Imana mwatanakibuka wewe wogibuka ndabizi n'abandi nyene musi mugibuke abatari ijambo babandikiye cagiye mugenda gukoresha ry'amakuru gusa mugabo mukaguma kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo muturere urwaruka no musi urukundo Umukama. Umusaseredoti mugira neza niba aravuga ngo abana ntimuhagaburira gusa imikate mugabo muhagaburire n'umukate w'ubuzima, ahandi yo muca mugira abana babo beza no mu ijambo ry'Imana nyine ugasanga n'abantu baturushe gusa nta kintu bari. Yego numva no muri kuno kwezi kw'imihamagaro n'itorwa noshiramwo ni nawe iyo miryango yacu ko namwebwe kubaka urugo n'indi torwa n'undi mpamagaro wundi. Yego Patiri urakoze cyane nk'uko abivuze, turi mu kwezi kw'itorwa mugabo ntituzoronka umusaseredoti muzima atakuye mu muryango muzima. Rero nico bituma natwebwe nk'ingo kabe akaryo mu Patiri yavuze ko kuraba ko abo bana mbega tubagaburira iki, two dutegura abakorezi beza, two dutegura abamaso beza, abapatiri beza canke abazoba mu mabanga atandukanye yo muri kino gihugu beza kugira ngo ubwiza bubandanye bukwira hose. Ego Patiri turamukengurukiye cyane rwose, ariko aravuga gushigikira amaseminari n'abihebeye Imana n'amanovisiya ako hariho akantu naciye nibuka igihe kimwe nari mu misa Igitega, umusaseredoti yariko aradusabikaniza ijambo ry'uwo munsi mu kanyanda ya misa, aca aratubaza ati ego turavuga ko dushaka abasaseredoti benshi kandi bera tukabisaba Imana, none twebwe wewe nk'uwo kubaza hariho ijambo yavuze numva rirakomeye, hariho uno munsi abafaratiri bidakunda ko baja kwiga kubera kumure uburyo buri limite. Kumure hariho n'abaza mu seminari ariko badasubye bukwiye kugira ngo baronke ibintu byose byangombwa. Ati ninde yavuze ati jewe ndumva ko nogenda nkadodora muri diocese iwacu nkavuga ati nushaka kuba mu seminari umwe gusa nshigikira kugira ngo ndamuhetse kugira adushike muri iryo banga. Iryo jambo ryarankweze ku mutima kuko ukuri nitwo ibisabisho bitagira ibikorwa biba byarapfuye. Rero bakristo bavukanye nuko Patiri yadusavye n'iryo jambo tubyibuke, ego yacu y'agakate kamwe n'udufite ungahe Umukama azohaca ngo bizo ko n'ubundi bijya dutanga suko turabahinga nuko abanyimana bitugwirije n'ibindi. Rero tweme tubisange n'abandi ngo hari akanyamuneza gutanga gusuma kuronka. Rero rero kuma tusanga turonke benshi beranda ata contribution tuko turashiramo haba mu byo gusenga canke mu by'uburyo. Rero Patiri amaze iminsi 2020 abaye Patiri, hariho abagiye bakontribuwa. Rero ni kujya keza tumuhaye kubera abaramaze sosio ni benshi kumbure hari umuca nk'urundi azobibona akabyumva canke akabishikiriza wo bitegereza gushikira. Rero Pati ahanya naho kugira ngo ushime sokoje kuva mu ntaho gushika no munsi ugeze ube Pati kandi akijene akibinezerere bashibuka nuko amaze imisi 2020. Yego murakoze cyane. Yego kuma akaje keza kugira ngo shimire abo bose bagize ubuhara kugira ngo no munsi imbere umusaseredoti kandi ibinezerere muri iryo bantu kuko ku umusaseredoti ni kimwe kwinezererwa nayo n'ingabirano y'Imana nyema y'Imana itronse. Bwa mbere abo nkengurukira niho mpera ndakengurukira cyane umuvyeyi wanje sigaranye n'undi natakiri kumwe jewe nama namushyira mu gisabisho nico sumbije abandi ko igihe cyose dusabira abacu barengutse turafatanya mu ekleziya turimo ikiri ku rugendo, ariko niyo nyene yabo barengutse
bakirindiriye bwa butabaro bw'Imana sinzi ahageze ari mu ijoro naho biragaruka bikangira akamaro ngabona namusabira mu mwuka za misa igihe cose ntereze umwuka ya misa kandi n'igihe ndavyibutse ngabo ndavyibuka kenshi muravyumva abo babiri rero ndabashimira ko bampaye ubwo buzima mukama akabacako bakandera kandi bakanderesha indero ya Kristo ko barandanye nkiri umwana mutoyi cyane barambatiza baransabisa kamije batisimu ibyo rero ni bijyanye mu muryango muri eklezia kandi nane masakaramento yose nagenda ronka namye mbona abavyeyi turi kumwe kiretse ko confirmation yamaze gushika mutama yamaze gutambuka barinda bakengurukira cyane nakengurukira n'abavyeyi nako n'abavukanye banje ego ndanabakengurukira ko bafashije kandi bamwe basabira nubwo nabo nyene no munsi bamaze kuja mu bindi ntaramenya neza ntacyo gusenga Imana ego dusenga Imana imwe ndagacishije gutyo kuko nk'umuryango turi unye dusigaye muri eklezia turi kumwe n'umuvyeyi wanje gusa abandi basigaye basengera ahandi nabo nyine ndabakengurukira baragize uruhara kandi n'umunsi baracarugira ko no kumuhamagara patiri byonyine baba biyibukije ko ndi umusaseredoti kuko utampamagaye patiri simpa nitavye mwabyumvise ko byagiye biramugora gatoya akamuvuga izina yiwanje nagenda mubabarira mugabo ubundi utampamagaye patiri sinitaba ico onye niki kiguma kinyibutsa iryo banga n'undi wese yaramamagara patiri arakoze cyane kandi mukama muhezagire kuko aranyibutsa ko ni umusaseredoti hanyuma nkakengurukira n'umuryango munini cyane wagutse w'amaraso yiwanje kuko barabaye hafi yanje barandanye mu seminare ngo baranguriye ikirato baranguriye agashati babaye hafi mu buryo bwose baramfashije bige nabo umusaseredoti baranashigikiye n'ico gihe nyene nahuye n'ibihungusi ntabigeze avuga ati waramenje canke naho byashitse bamwe bakavuga ngo tukwereke ibindi nuko nabonye mwanyipfuriza kumbura ibibazo kwanyipfuriza neza mugabo bose ndabakengurukira mu wese intara yagize hanyuma rero nkakengurukira n'abandi bose benshi isinzi ntazi basabye nkakengurukira mu abaganga benshi baharokoye ubuzima bwanje kuko igihe nagira isanganya nkagira ibirometero bishika hafi 100 nza kwa muganga ngaha i Bujumbura kwivuza byari byoroshe abo nyine ndabakengurukira cyane kuko n'umunsi nimba nihagaze ku maguru abiri kugenda n'ababeki nuko nabo bagize guhara mu busaseredoti bwanje nkakengurukira abakristo nahereye ko gutangurira gutumwa paruwasi ya Kaganza basabiye cyane kandi nongera n'igishita nagize cabakoze ko mugabo n'ubu ndacabaremesha kandi n'ubacananirikira nkakengurukira n'umutima wanje wose abakristo twamaranye imyaka 4 muri paruwasi ya Makamba ego n'abasaseredoti bose twagiye turabana ko twavanye mu maseminari atandukanye bose ndabakengurukira ko bagize uruhara mu ibanga ryanje ry'ubusaseredoti kandi n'uno munsi babandanya barugira babandanya bafasha aho ntibagira rero muravyumva naho uno munsi ego mbarizo niho nari gutangurira mbwa nahereze barazi ko ndabakunda kandi nabise ku mutima ndabakengurukiye cyane n'umutima wanje wose abo nyene n'umunsi tubasangira ubutumwa kugira ngo n'abandi bose ntavuze muri aya majambo makeyi n'umwanya mutoya umuntu aduhaye ego n'ibi vyuma biko biranyuzura byo kuvugira ndabakengurukiye cyane nta n'umwe nibagiye twese nabise ku mutima mukaba bamezagiriye cyane amen amen nanje ndashimiye cyane ubugira kandi Patiri Steve arakaza ati mwarakoze cyane kuva tubasabye ko twogira kino kiganiro muragamburuka mu butumwa bwinshi muse byinshi bahamagara kumbure muze musingira no muse programme isushaje ariko muranyigorera muranyesa muri agenda yanyu kugira ngo iki kiyago gikuze abakunzi bacu badukurikirana mwarakoze cyane kwemera kuduha akanya twizere ko n'ikindi gihe byose kubikora ko muzosubira mu twemere ego hari akantu yibagiye mu mbabarire hari ikintu umusaseredoti natoye mbere umuhenzi mwino banga umusaseredoti yitwa Patiri Lino ari mu butumwa bwe mu gihugu c'Ubutaliyano ndamuramutse nawe nyene ndamwifuriza n'ubutumwa bwiza n'ivyigwa vyiza
niwe yabwiye abo twari turi kumwe mwari mwavuze ngo nkengurukire abantu bafashije yabivuze neza yababwiye ngo umusaseredoti mubona ngaho ntuzose kumwita ngo patiri wacu reka arabwira umuryango kuko bari bakimparaye kandi n'umunsi bacamparaye bavuga ngo patiri wacu niwe wacu nyine ababwira nikubwire ngo mvuge n'abandi basaseredoti kandi nawe umuntu abitahuye umusaseredoti ni ekereziya waro yabivuga kuko ejo muradukenera kandi muradukenera cyane kuko natwe tubakenera mu manza n'ibindi mwami mwibuka ko umusaseredoti ari w'ekereziya cyane cyane n'igihe byoshitse ko cyangwa nakajya gusaba imbabazi n'igihe byoshitse uyu canke uriya ntaze mu rubanza rwawe canke ntaguseruke ko igihe uba wabuze umuntu canke ibindi ni ukwama mwibuka minsi yose ko turi abasaseredoti b'ekereziya gatolika kandi dufise ubundi butumwa bwinshi cyane tubafise ku mutima kandi twama tubasabira rero hari icyo bavuze ngo mbwire n'abasaseredoti cyangwa ab'Imana ndashibutse kuko sinogera ndacibagiye yavuze ngo utware ijambo co nico ikitari co sico abasigaye rero ko uwo ukibwiye aheza akabifata uko ashaka ikirico rero giheze kibe co mu buzima bwanyu ni ukuvuga ego yawe ibe ego yawe oya ibe oya kuko birakenewe hanyuma rero no mu buzima umuntu wese araheza agafata ingingo mu buzima bwiwe ako onye nayo ngenda akavuze kandi mu majambo yantekereye iryo rero ririmo ego patiri yakuze cyane akantu aheretse ko karakomeye ego kwibuka ko ego patiri turavukana ego patiri ni umwana wanje mugabo sinca ndamufatiraho ndamuboneye hose kuko arafise n'andi mabanga jeje hama bisa agafatirwa naho yoba ari umwana mu muryango canke ari umucuti wanje menye yuko afise abandi benshi baba mukene abwirizwa gusukurira kandi atampunzi arandi rero igihe cose duhora tuvyibagira Imana tubabarire rero dukomeze kuvyuka kuko kuno kwezi niko kamaro kabo umwe wese yiriguye ku ruhande rwiwe kugira ngo abo batumwa bacu tubasabire tubafashe kandi tuboheze no mu mabanga mukama yabashimiye Naiko nikindi nishuye rero bambajije ndakengurutse ubutumire bwanyu ariko kandi bwa mbere je nagize saboneke kuva ku ntango nk'umwana nakisya nacengera sabone namwe rero abakristo b'abakatolika cyane cyane gushikira ubutumwa nk'ubu ubonye umuntu turagura amayinite kandi tukaraba n'amafilme cyangwa umuntu akaraba n'ibindi bitanakuza no kwemera kwacu no gufyondaho hepfo gusa bica byikora igihe cyose habonetse ikiganiro cyangwa ubundi inyigisho idufasha mu kwemera twakwemera kugaca kuma kubyara ubuzima rero mubikore nawe hanyuma kandi mu gukenguruka ko mwantumiye n'igihe cyose muzosubira mukanyakara kuri iki ubutumwa cyangwa ikindi ndabibemereye cyane nk'umugenzi wanyu bwa mbere umva maze kugira sabone mamaye mugenzi wanyu no kubafasha mu butumwa rero nzobana ndabikora kuko si ikiganiro gusa ariko ni inyigisho n'ubutumwa mu byo nsanzwe ndangura rero birimo kuko mu byo nibagiye kuvuga kandi n'umwibutsamana mu muhara wa Sikuti ngo uno munsi nitwa komiseri araswitwarite urumva ko ntabwo uwo komiseri ntabwo bibirikirana n'ibindi urumva rero mu butumwa umuntu ajejwe hambavuye kuba padiri mukuru n'ibindi tuhamagare no kuba tuba hafi yo guharuka kandi nico gituma rero igihe cyose uzompamagara canke n'undi ankeneye inzu bitababwire ngo tubananye dukomeza kwemera kwacu tugire kumwe kubyara ubuzima Patiri arakoze cyane bakunzi bacu twizere ko iyi ntahe ya patiri igizwe n'ibice bibiri n'igice ca kabiri yabakujije muko nanje yamujije nico gituma tubasabye wewe washoboye kubibona tumira abandi kubibona bisangiza abandi ari je canke ari commentaire mu kudutera intege mu gutera intege abihebeye Imana dore ko umusaseredoti yadushije intahe mu bikore twongera tubasaba ngo yashimye patiri abantu benshi cyane yagiye araca ntawe udashobora kubibona kubera kumbure atarosamwe ko nakino biganire rero dufashe dushikane ijukure rya patiri dushikane ijukure rya Asia kugira ngo ari ufashwa n'intahe canke ari ushimwa ari washimiwe muri iyi ntahe nawe nazovyumve yumve ko hari uwegiriye neza kandi ukenutsi yamushikije ukenutsi bwiwe rero bakunzi bacu tubakengurukiye cyane mwebwe mwafasha akanya mukadukurikira
tubandanye tubipfuriza ngo mumererwe neza mu byo murimo byose, mubandanye mugira ukwezi kwiza k'ubutumwa, dusubire dukeze cyane abasaserdoti bacu aho baherereye bose, abasaserdoti b'umukama Pati yatubujije ariko nibo bacu nabo umukama yatugabiye kugira ngo babandanye badufasha mu kudushikana kwa Yezu, umukama bahezagira bashikiye muri iryo banga, abari muri iyo nzira yo kwihebera Imana canke yo kuba abasaserdoti nabo nyene tubateye intege. Nk'uko Patiri yadusavye umwe wese acagerageza arakuraba mu ibanga rimwo, mbega negereye ku isoko gusa canke ndikonekte ku isoko, nicaye impande ya prise canke ndacometse indani muri prise, kugira ngo waba ukiri mu nzira waba wamaze gushika muri mu muhamagaro wese yahamagariwe, twese tugume tunogera Imana kugira ngo ukwemera ko kubandanya kuvyara ubuzima. Murakoze mwese mwadukurikiranye, mugiraho muba mwubahwe igiteka. Yego urakoze cyane. Hariho ijambo umusozi twabanye ambwiye ko nuko amahoro. Yego. Anje rero kubasezera. Ko n'umusore rero nta kindi bise ndabaha nabakenguruki. Rero ndabaronse umuhezagiro w'umukama. Yego. Twese umukama yadufashije kugira ngo tubananye tukura dukuze ukwemera kwacu. Abakunzi bakisya bose n'abandi bose bazokurikirana kino kiganiro nabo bose kizoshikira haciye iminsi umukama n'abaronse umuhezagiro w'iyo izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe Pati.